yego ni bon barahemba vraiment Vixen ni amahera hari abantu bibaza ngo Vixen ni byagusa Vixen ni ingeso mbi bijya babona dukora bakibaza ngo nibwo buzima no abari kwactinga nako umuntu akina cinema tugatse umwuga n'uyu rero bongiye gushika hari hageze kwactinga bon barambira ko rukuko nkabikora kandi nkabikora umengo ndabimenyereye barambaje tsi n'ubwa mbere ubikwiye ndagati yabatangaje nabo tuzi ko usanzwe ubikora ko batari bwambone mu video babona ari bwo bambere bambonye barambaza baramude director ko bonyine umushaka arakubaza ubwa mbere ati wow urabishoboye tirero murakurondeye kandi wo bikora nte aramahera mu ndisha amahera no bikora gusa ikintu nabonye nukuri biraruhisha ni mpamvu vraiment ari by'amafaranga je nk'amavuga murankora niyo kwerekana igihugu cyangwa voyage fashe voyage ngerekana nagiye muri voyage mu bindi bihugu hiyo akeye nico kintu point de base ya byose muri business kwakira umuntu neza umutwengera surire nziza kumuyagisha neza kugira yisanzure yumve ko ari muhira umukobwa cyambere apfuye gusa neza cyambere ni mu mutwe umutwe none wogenda kwisiga ama makeup mishatsi isa gutya bikunda ushobora umusazi ukora ukayaronka yose n'amamani no nashyize muri rusange amamani ko nje umuntu vraiment ndakora ndarondera kandi ndayaronka. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère que mukomeze neza, mukuwe neza, mushimana ko naso dushimana muri BI. Gloria Munezero kuri micro, ndavyo nkabandi ngaha ndi kumwe n'umu invité uko vyama nta namwe nigera nicara ngandi jenyene imisi yose yanje ngaha kugira ngo mvugane na kugira ngo tushe kuganira na mamba ndi kumwe n'umuntu ngaha tuganira. Rero ndamwikaze cyane aramutse abatwumviriza abatushe kuganira. Eko ndabaramukije mwese muraho umeze neza nanje ndi bon ndaho nitwa Nice ego hama benshi kabanzi kwizina ya Nice Money nkaba ndumu Vixen video onga mu Burundi hama nkaba nongera nkaba mu YouTubers ndafise channel yanje nitwa Nice Money 257 hama nkaba nongera nkaba mu business woman dadandaza ibintu byinshi bitandukanye yego murakoze. Murabona igituma namandeka umuntu akivuga ni kugira ngo ashobore kwivuga bikwiye kuko iyo jewe ndamuvuga sinamuvuga cyo kimwe nuko wewe yivutse. Nice karibu murakoze. Umeze neza murakoze. Yego njya mbere vraiment gute ni bon nabonye mfite studio nziza yego twakoze kuza. Nice yatubwiye yuko uko wabivuze sinabyumva sindasimva ndagisubira boneza nkava nihenda bagakate mugabo no mu Queen video nimeze ko ariko cyashatse kuvuga arafite indirimbo z'abaririmbyi ngaha mu Burundi arimo ni avant ko dushika kuri ivyo uri kurakora ndakunda kubaza iyo umuntu ari ryambere ndamwakiriye ndakunda kumubaza ninde kugira ngo dushaka gutahura canke n'undi wese ariko aratwumviriza atahure ivyo uri kurakora iyo byavuye urinde mu majambo make. Nice ninde apana ivyo wavuze okay ivyo kora twavyumvise muga mu majambo make urinde wakuze gute wakuriye he donc kubikubaza ushaka ko bivuze ahandi muga twebwe tutavyo abatwumviriza basanga ni ryambere baba babibonye turashaka rero kumenya ndinde ndi Nice w'amahoro. Okay. Navukiye kuri Prince des gens. Navukiye niho navukiye. Nakuriye ahantu hatandukanye. Yego nahavuga hose. Nakuriye mu Kinanira, nakuriye mu Bwiza, nakuriye mu Kamenge, nakuriye mu Nyakabiga. Hariya nabaye ni hehe hose waragiye urahaba canke yabari bijyanye abana bagenda mu vacances? Oya bagenda haba hose. Yego aho wakunze hose muri aho hose umbwiye aho wakunze hose narakunze uko hariho bamwe bavuga Kirundi ahandi akavuga Igiswahili hose ni bon narahakunze hose ni Burundi Bujumbura. No
kuba urumva dufate iyo umwana aba ahantu arakunda kuba afise abagenzi bagendana baba bari kumwe bakina macana ibintu byinshi usanga baba bariko barakina rero iyo abavyeyi bariko baravuga ngo mwimuke bazanye ugasanga ukavuga ati nzobingira ryane nzogirana ugasanga hariho akantu bihinduye mu buzima bwawe nawe udashobora kubivuga rero nivyo nayo ndiko ndakubaza nti aho wari ufise abagenzi benshi aho bakubwira bati twimuke ukumva ntibikuwe neza muri uwo mwanya hari aho nabaye umwanya muremure kandi naragize abagenzi ni mu bwiza no mu kinanira nagize abagenzi bo mu bwana twakuranye yego mo hariya niho nyine mu bebe mvuye hamwe nababwira ati navuye kuri Prince Leja nabaye mu kinanira ndi umwana muto hamugabo nagiye kwisanga mfise ubwenge bwa bwenge nyine ushobora kubona ikintu gutahura ikintu mu bwiza mu bwiza nagize abagenzi bo mu bwana bo mu bwiza mbwa après naciye nsubira hariya hantu aha niho gito ko nagize abagenzi cyane yego kugira ngo ube umuqueen video ni ukuvuga yuko haba hari ibintu nibaza ko atari ikintu nibaza ko ata formation ziba nta bavyigisha ngaho ni ibintu biba biri muri wewe impano uba ufise yego wari umuntu yaje guterero kera warakunda kumviriza indirimbo warakunda gutamba wari umeze gute kugira ngo wumve ko ari impano yiwawe ikintu gitangaje nayo timide antuko abagenzi banje abantu banzi baratangaye kumbona naje bwanje nayitangaye abo uko rero umuntu twese n'ubuzima bwa misi yose je nsanzwe ndi timide sinkunda kuvuga amajambo menshi ko mumubona ritinye ndi umuntu sinzi ngeze ahantu birangora kuvuga ndi umuntu nyine mwengo simvuga menshi ndakunda guma ndaba yego asa rero abantu benshi niba bitahura kujyagiye mu gute nanje narabyisanze mu rukuri senze ko nzobibamo cyangwa bizonshikira no munsi nkaba nje ama video y'ibiki sinenda bizi hari abantu usanga bari timide mugabo ugasanga indani muhira voilà bitambira bagira nawe sinigeze ngira ibyo gutamba je no muhira nasanzwe ndi umuntu mpozi kuva ndi muto nibuka nk'ibiri primaire bageze ko umuvyeyi madamu amagara mama aragenda agiye bamubaza kwereka umwana wawe ahode cyane kubera iki ikorana n'intekereje cyane mu ishuri umva ni ibintu biri muri jewe sasa na jewe umva umuntu atekereza ukaca musanga imbere ya kamera n'ibintu bitangaje cyane action umengo so wundi umva ndakora ngakorera ibintu nyese baba bambwiye action iheze cyaswa kuba wundi yego okay nero nashaka basi byahereye ryari kugira ngo wumve ko byahereye gute ndafise umugenzi yitwa umuproducer aha mu Burundi bazi yakunda kundaba akambwira ati urazi ko wegwa n'amavi kuja muri video ufise akavizaje keza byo kubera iyo sura wegurisha ntatwenga tuje kunda umuntu ndakunda kumviza inkuru ngatwenga ntatwenga tumwe nkayifata easy ikindi gagasoka bimbwira mu marege ntango gukora business ntambwe ati ibyo bintu wewe byana ndakubwira wewe ukirengagiza birajanye na business yawe ukora ubu woronka amahera je ndo umuntu vraiment ndakunda gukora kandi nkore mbona amahera asa rero ndumvira nobona amahera gute aranyesplika arabimbwira urabona ibintu nkora ukora by'ubwiza bw'abakobwa arabinyeslika binjiza mu kabisa numva binjiyemo neza noronka amahera waje nabaye ikintu cyatumye numva no bijamo nuko numvise ko birimo amahera donc wavuga ati hari amahera yego hari amahera amahera arabinyisigura neza okay ikindi gihe rero ndaronka bakujya kwinjira muri video wahereye muri video yanjye ya Vivi Muyomba amuzi yitwa Ishugo ryanje ya nagiye nko kugerageza sinzi first time none wabonye gute byari bimeze gute ko ari the feedback urumva barabikubwiye nawe ugiye kwipima urabe ufuti byafreni ko none nagiye kubigerageza cyambere mbona barandisha amafaranga icya kabiri mbona no mu bintu byanje by'ubwiza donc ndagusha amaperike nari yambitse kuyambika na mahera bampaye nije niyambitse byose ko mbere birakonta kuyambika byo mu mutwe make up biki byose
byose donc ibintu byose binjira ko jewe nta muntu n'umwe yaje kubigufasha ni nabikuye mu wanje tukabona amahera mbona nose amahera deja yo kuyambika donc amahera nayo jewe kwa nagiye muri video wow ndabaye intéressé rero tugatse umwuga n'uyu rero bongiye gushika hari hageze kwactinga barambira kuruku nkabikora kandi nkabikora umengo ndabimenyereye barambaje ati n'ubwa mbere ubikwiye ndagati baratangaje nabo tuzi ko usanzwe ubikora ko batari bwambone mu video babona aribwo bwa mbere bambonye barambaza mu director ko bonye n'umushaka arakubaza ubwa mbere ati wow urabishoboye tirero murakurondeye kandi wo bikora ntera amahera mu ndisha amahera no bikora gusa ikintu nabonye nukuri biraruhisha ni mpamvu vraiment ari by'amafaranga biruhisha kandi deja none biruhisha gute nshaka gute biruhisha gute kandi umbwiye yuko barakumenya ibintu byose byo kwambara byo kugira uratinga gusa barakubwira antwa umu producer canke umundazi hajya mu ndirimbo haraho muri realisateur umudirector n'ujya abari inyuma ya kamera niwe kubwira koruku hasa rero ushobora gusanga scene imwe wisemo nka 5 fois bazi kumusoma ikintu subira iki njikino cha mbere kiruhisha so urubuntu bene ava ningoga nabyo ushobora ukaragira igihe uchavura nawe nini kuvona akoze ibintu gashavura mugabo uri umuntu bwatsindazi icyo ndiko ndi kukazi nga ifoko ndabikora uko babishaka ariko ndabikora antuka uri ikintu uri kuragikorera muri byo namandiko ndavuga uri rensenya ukaraba handi hantu ukavuga uti muyandi bapaye bigenda gute mu bandi n'abaririmbyi nibatse ko ariko babigenza antwa nashaka kuja ko mu Queen video udakunda indirimbo urasanzwe uri kumuntu akunda umuziki yego uri kuraraba none uko aba tuvugire muri iyo kote y'wanyu nyene Queen video aba Queen video abantu bakoresha mu ndirimbo ngaha mu Burundi turavuga umuziki pour le moment uri kugweko namwe mubibona gute yego vraiment ndabona ko umuziki mu Burundi umeze neza cyane yego ama hit song ahari ni menshi cyane ama video ni meza ni menshi cyane antwa ndabishimye cyane ndashimira aba star bose bakora indirimbo nziza ziryoshe kandi nongera ndaha ama courage bakomeze yego narindi ko ndavuga rero muri aho ni muri kote y'abaririmbyi kuri mwebwe naho mubona mugeze ku kweguru abavixen kera bari doga bakoresha aba étranger kenshi hari abagenda kubarondera hariya ugasanga canke bariko baguha amahera mabi urumva umengana service sinibaza ko barabigize ibintu biri professional cyane sinibaza ko hari umustar yuvanga ngo agiye gutora umuvixen hariya mudenga ahubwo peut-être iyo voyage bisaba ko akoresha hariya nyene ari umukobwa wa hariya nyene mugabo ari ngaha akoresha ngaha nyene yego ni bon barahemba vraiment vixen ni amahera hari abantu bibaza ngo vixen ni byagusa vixen ni ingeso mbi bijya babona dukora bakibaza ngo nibwo buzima no abari kwactinga nako umuntu akina cinema ibyo umuntu akina cinema sivuga ngo bari ibyo oya urakinga heje bigarira ngaho gataha kandi bakaguha amahera amafaranga baguhaye akagufasha mu bindi bintu bya by'ubuzima urumva ko umva biri ko biraza ni bon meze neza n'abandi baba babishoboye urababwira yuko bushobora hariho abana benshi usanga babishaka mugabo bakabura aho babihera cyangwa bagatinya cyangwa ugasanga kujya babivuga bakakibaza nibyo no vixen ni métier nk'ubundi buzi nakazi kuko ko arimo amahera umuntu wese yifuza umukobwa wese yifuza kuba akunda ibyo bintu bya vixen naye ndabyifuza mugabo akabura habihera kora hayariza have yawe nanacha bihera nibaza ko impaka ucuba ufite ama contact y'abaririmbyi canke nawe akwemerera kugushona muri ndirimbo wewe nimba uzi umuntu abijamo ushaka uzi umukobwa akora vixen ushaka uzi uziranye n'umustar ushaka uziranye n'umudirector nyegere ubwete jewe ndakunda bijya bintu cyane ndakunda kwactinga nanje no bishobora nanje urama marché urandondera marché yego hama ukazobikora nawe yego ko unye wicaye ngaha uri umuntu yagiye mu ndirimbo ya Big Fizzo umuririmbyi akomeye ngaha mu Burundi bamwemera
wiyumva gute we kuri wewe wavyakiriye tout d'abord niwe wagiye kumusaba kujamwo canke niwe yakurondeye vyagenze gute kugira ngo ushobore gushika no kwa Fizzo? Twahuje n'akazi kuko akeneye indirimbo akeneye kuactinga ararondera abantu bakorana shobora ko atari waronze gusanga ni team iwe ikiramurondera ngo aje twahujwe n'akazi. Yego kandi yaramfashije cyane, yaramfashije kuduza channel yanje yari kiri hasi cyane. Mugabo narakoze vlog, nakoze behind the scene y'ijya ndirimbo ndayigira vlog hama nonga ndayimusaba ko ushobora kwiyadukiza ikintu utangure gufilma umustar ko nyene arabakunda je yarambwiye ati nta kibazo ahubwo arama nandi mayidegira gutya hama arashobora kuja muri video yanje aremera kubwira abantu bashobora kwiyabona ego voilà bon en tout cas vraiment arakoze cyane kuko après iyo video narabonye ko kidasanzwe cyane yaradubuze niko ndabibona gutya iraduga en tout cas nico kiro yaramfashije yavuye kuri 56 ikigera kuri 1000 Shukubaza kuva muri mu minsi ngahe kuri 56 kashika kuri 1000 donc nubu yacabandanye igenda po ndashimira Imana aho ngeze n'ukuri ndabishimira cyane kandi nawe ndamushimira yaramfashije merci beaucoup biragenda neza twari kuri kote y'ubu donc wavuze ko kuri ibintu byinshi kuri mu mareka tugerageze turabe ko twogenda mu bya ma vlog ubunye mu Burundi abantu bakora ama vlog ni benshi cyane bivuga ko ni iki gituma ubunye aba vlogger canke babaye benshi nibaza yuko ari kubera urabona ko tugenda na isigeze urabona hagezweho ibiye abantu tugenda muri ibi hagezweho ibiye tukaja muri ibi nuko ubuye vlog nizo zigezweho cyane zikunda kuba mu TikTok niho usanga ama vlog cyane birimo nane navyo birimo amafaranga kubera wambwiye ko ikintu cyose kirimo amahera ego birimo amahera biroroshe gukora eske kujya tubibona ni kuko hari umuntu ashaka kuvuga ati none ibi nyine by'abantu peut-être baba babuze ico bakora canke bagira kugenda arakonta ibintu byose abonye ibintu we kuri wewe ubibona gute kuri jewe Jenny ni bon bona ko par exemple j'ai ma vlog marankora niyo kwerekana gihugu canke voyage fashe voyage ngerekana nagiye muri voyage mu bindi bihugu hiyo objectif abari kwereka abantu bariko barankurikirana babone ibintu umuntu abarimwo ari vyiza kuko ndabwatsi mbwirishire commentaire ikintu kimeze gute par exemple ndashobora kugira vlog yo kuja gufasha abantu batishoboye ugasanga hari nk'umuntu aba yifuza gufasha abantu mugabo ntamenye habihera uvuga usanga aravyumva mugabo nta nkomeza biha nta gacira biha mugabo abibonye muri vlog akabona ngene je nabikoze nawe biramuha motivation kumva nawe yusho kubikora ego canke ndavoyagije ndagiye mu kindi gihugu par exemple ndagiye muri Congo akaba ngene muri Congo hameze harano ati muri Congo muri Congo arabari sishobora harabarozi bare mugabo boye ndagiyeyo banyakiriye neza ibintu byose ni bon nawe akajamba ati nanye zogenda muri Congo kumbe ndabona meze neza yego none nta gihe ubona yuko umenga nta vie privée mu gifise ibintu byose kwera usanga presque byose babishira mu ntozene je vie privée ndayifise kuko sishobora kwerekana ngo nagiye muri douche oya bareka kwerekana douche mugabo usanga byinshi bavyerekana ari hose ari karagenda hose biravana nushaka gufata ubuzima bwa misi yose ngo bushire kuri rezo sociaux biravana n'ikintu ushaka kubaha abantu n'umusi shaka kubereka iki shaka guteka basi ndabereka ingene n'umusi nza guteka isombe uragiye ku isoko urasoma isombe urashise muhira uracanye imbabura ukabereka abantu nacanye imbabura ndashize ko iye ndashije amazi vyose nukwereka abantu ibintu iburi mu ngene bimeze niko kwigisha ubikora byinshi ari kwigisha yego
nani ndakubajije kuri ivyo vyerekeranye n'amablog uri kuraraba basi ubona bizodufasha iki twebwe nk'abantu nk'abajone rejone nibo babikora cane ego hariho n'abamama bakuze canke mbwa nta mupapa ndabona agira vlog ngaho mu Burundi ubona bizohindura iki biriko bizodufasha iki hariho nk'umuntu usanga atazi guteka hariho nk'umujene usanga aba atazi guteka ntazi ikintu na kimwe ntazi ngo bashira n'amazi kumbabura gute bateka icayi gute ntazi guteka ikintu na kimwe mugabo iyo agiye kuri kamera yiwe akabona ngene abandi ko barateka nawe biramuha motivation yo gushaka guteka birigisha donc muri rusangi birigisha ego reka tugende kuri kote ya business nayo wari kurambwira bivanye n'ivyo usanzwe ukora sivyo turashaka kumva yuko wambwiye ko udandaza amaperike perike zimbutse udandaza niyangana ya 100,000 ibihumbi 10 ibihumbi 100 izimvye nayo izige ni 300,000 hari abantu badatahura ivyo bintu abatwumviriza je nashaka ubentereze kuko hariho nk'umuntu akubwira ati sinshobora gutahura ingene umuntu ushaka gushira mu mutwe ibihumbi 300 canke 400 kwa ayo ni make hariyo n'abashirayo ibihumbi 800 umuriyoni nanje rero nashaka ubwiye nk'abariko baratwumviriza nka wewe bivanye n'ivyo udandaza bivanye ko ari business yawe uko nanje niyumvira ko nk'umunsi notahura kugira business nashaka kuvuga nti est-ce que nzoronka abakiriya vya vrai ubunye peut-être abantu ntibaba bafise amahera menshi urumva ukacuvuga ati none nzoronka umuntu ashaka kuza anzana ibihumbi 300 kugura agura ikintu cyo gushira mu mutwe canke no gura umuceri n'ibiharage uca babigura donc nkawe ubidandaza ubona biri raisonnable ko umuntu ashobora kugura ikintu cy'amafaranga nkayo kugira ashire mu mutwe yego ku muntu kunda ubwiza hose ivyo nyene ngurisha guca amafondo teint ibintu vya makeup impuzu amadira amabirato ni ibintu biba bikenewe ku mukobwa hari ubwo ati je ndakeneye kwikora nse neza aja kuri nice shop jewe nkeneye nukuri gusa neza umubiri wanje ngene imeze amahere ngene agafondo tekafata neza nawe mfasha kumuronderera nice shop je ndakeneye idira nziza ndakeneye kugira umushatsi mwiza bivanye n'uburyo bwawe Cinda kurondera n'ikijanye n'uburyo bwawe nyene kumba nkeneye nawe ubegwe ubwatsi wawe nagiye kuri nice shop banyakire neza kindi kintu cyo muri business abantu batazi kwakira umukiriya neza umutwengera umuyagisha neza yisanzure yumve wow nijyo nzogaruka neje akabwira ubundi mugabukira raje uramuvyimbiye umwishu nabi eje nzogaruka akasi no hajya ahantu vraiment wapi akuzaniye amahera yiwe aje guteza imbere wewe hama ucu umuvyimbira kumenya gufite ideni ico kintu naco kirakunda kwicira abantu akazi ntavyo bamenya akeye nico kintu point de base ya vyose muri business kwakira umuntu neza umutwengera surire nziza kumuyagisha neza kugira yisanzure yumve ko ari muhira kugira neje ashobora kugaruka yego hama ukamuha ikintu kijanye n'uburyo bw'uko uburyo ntimungana yego wowe ukeneye iki okay ku buryo bwawe ucumurondera kijanye n'uburyo bwiwe mugabo ikintu gishora icyakintu yifuza akabegwa nk'ubu ndakubajije nka wewe on suppose yuko uri marié cyane urafise umutipe muba muri kumwe biri seri ukabusanga wakihaniwe n'amafaranga umubwira uti Dave vya frank ni amahera nka 500,000 nshaka kugura perike kugira mbegwe nje mu rwanda none kubera iko tumubwira uramubwira nyene yoca byagira ko turi umaze kubibwira nta uragushwanira kuri ivyo bintu ubaye sincere akakubwira kuko agent ko ndabivuga ko ndatswara abantu bakura akavuga ati meme n'inzara iyo umuntu agiye gukoresha inzara akakubwira ko wakoresheje ku 200 canke 30 akubwira ati vya vrai ayo mahera wabuze ikindi kintu yakoze none wowe utanshimye isa neza ngo abandi bo hanze bagenda kubashima ushaka jensa nabi ncakarike hanyuma ijye ugenda ushima basa neza ifuko nanje sa neza mbegwa nambara neza nikora neza ngire umutwe heza ikintu cyambere umukobwa cyambere apfuye gusa neza cyambere ni mu mutwe
kubera iki umutwe none wogenda kwisiga ama makeup mishatsi isa gutya bikunda ushobora ngo umusazi ucihurirana n'ukunda nawe mi naturel cyangwa gukunda uri naturel naturel nayo barayitreta ahubwo rero niyizimbye gusumba nayizimbye gusumba mugabo nabaza donc akakubwira ati sois naturel moi je t'aime naturel ni bon mugabo urakenera amahera kuja muri salon kugira bakugire naturel nziza ise neza ibifite akanovera nayo se n'amahera mugabo ikindi naco hari umuntu ushobora guha amahera ati genda ukore business hama uzurimenya abaguha amahera gukora gutanguza umutahe none umuntu azoba yaguhaye umutahe ejo tugenda kuvuga ati ngo amahera ngo yo kuja kugura ngo fondote ngo amahera yo kuja muri salon ya bishoboka ni tweza kuyironderera ndavyumva ni bon hama kuca gukora amasheni YouTube navyo donc warakoze urakora donc ndiko ndaza mu byo ukora byose biroroshe navyo kuba mu YouTubers cyangwa ni byoroshe audience kugira nk'abatwumviriza batubona twicaye ngaho bari abantu biyumvira ati rero fa puswari kumwe muri Magic TV warabonye bariko baragira celebration milabone Silva kuri wewe nka wewe nk'umuntu nawe wiyumvise gute wiyumvira ko nawe nk'umunsi byakunze nawe karonka si byawe ati yambere to bizogenda gute nzoryoherwa cyane ni byoroshe kuba mu YouTuber cyangwa mu YouTubers birasaba kwanza ko urondera ubumenyi ugende kurondera ba bantu bafite ubumenyi babigufasha nje kuvyikora umunsi ndabaye mu YouTubers urabanza kwenda kuvyiga ukabaza ukegera abantu babizi bagagufasha jewe nibuka YouTube yanje nayo gure 2020 iguma ngaho nari nayifite aho biko zokoresha YouTube mbwa senzi nzokora ibiki kuko kuririmba sivyo wanje mesha mbwa ati nahise zunda muri studio la babaze kubona ko zuraboneka cyane kuri media baca gushamana wa politike ngo uririmvye uko byo kubera ufise look nziza oya sivyo wanje sivyo niyumvira mugane ni giki je ndoshaka kuri YouTube nkabibura cyantaka abantu mugande ndavuga teka igume ngaho oye Peut-être musi umwe solution zoyironka kumaho nabande je nkora abayubwo Vixen bwanje ndayifise tu kimya hama one day ndarondera umuntu abizi ndamuhamagara uko ababizi ni benshi mugabo ufise umutima wo kugufasha ntabahari sere kugira uzo muronke biza kuba pose ukaraba uyu ariko umuntu mwiga akabona ati bimeze gutya ayo ushaka kumwiyegereza nkafasha ibintu mugabo porepore ndamuronka Imana iramfasha nayiguriye 2020 nagiye kuronka umuntu afasha muri 2023 niho waronse umuntu ashaka kugufasha muri ivyo bintu ego kandi yaragufashije neza ari benshi bakunda kuvuga ngo barababwira bakabafasha bagasanga ko arabeskoka hari uza gusaba amahera ugasanga gusabye amahera muha amahera agaca agenda atanakimwe narakimwe ego mugabo we vyagenze neza ego byagenze neza ndashima kandi ndamushimira cyane yaramfashije yarangishije ibintu byinshi cyane kugezaho ndamubwira namwe naramweretse hari umuntu muyaga ukamubwira amahevi yawe ukamubwira ivyumviro vyawe ukora ko ariko gutahura hari undi muntu muyaga umukomengo uko kumbwira ibirofa hakuraba mengo karumengo wasaze mugabo birayoshe kuyaga n'umuntu umubwira akagutahura kandi akongera akaguha n'imitwe voilà okay babwire chaîne YouTube yawe ngene yitwa hanyuma babwire n'ibyo ukorera ko ubenterese kugira ngo kukuraba ego merci chaîne yanje YouTube yitwa Nice Money 257 donc 25 ni code yo mu Burundi Nice Money nubwo shiramo idrapo yo mu Burundi shumbona Nice Money code 25 mani amahera birafatanye Nice Money birafatanye hamwe wayise Nice Money kweli ni nice money ndashaka amahera ndashaka money n'amahera guys money ni ikintu cyose n'amasifati ngo abantu benshi bayitanye ibintu ngo nashatse ngo kwitanga ngo ko mfite amahera ndo boss lady n'umuki no money n'amahera yose ibiki ngorongoro ijana igihumbi 10 kuba ushobora kuba uyakora donc ukora ukayaronka yose n'amamani donc nashyize muri rusange amamani ko nje umuntu vraiment ndakora ndarondera kandi ndayaronka
Gahanyo nkaho ushaka wose kuducore muducoresheje kuri nzoze kundamuza ku kazi kuri net shop. no nabonye ikiganiro wakoze uri kuravuga yuko amahera urayafise. Oya ni titre yo ni titre yaguhenze. Oya nagira uravuga none mugabo kamwe murayafise uko wari uri aho wavuye kuva utangura gukora ivyo girana aho wari. Niyo mpamvu n'ubu ngipambana ndiko ndondera mamani. Nibaza kugira umureje magaze ngaha gucyaye ayose n'amamani. Ibi byose n'amamani nakoresheje ayose ibi byose n'amamani naca gusanga hana nambaye. Oya na mamani aho womba ndariha inzu ku kwezi na mamani ivyashara ngenda kurondera na mamani byo byose. Ego Vixen yanafashije amara arongo muri Vixen ragenda nkongereza ku Nice Shop. Nice Shop uko nayitanguye je ngitanguye Vixen ubu sikwiri abazi hari abantu benshi banzi barazi ngene natanguye barazi naho ngeze ubu usha tukanatanguriye hasi cyane. Ubu bona uri kuri nko kuri Chéri ya kangahe? Antuko ndashaka nko kuri Chéri ya gatanu. Ushaka gushika hehe basi? Hiyo ahimani zoshaka. Ahimani izobona hashobotse nkwiye gushika naho nyene. Mugabo ndafise rêve nini cyane y'ubuzima kandi ndazi one day nzoshikako. Ababana mbaza bene ibi bibazo ngira biyumvira ngo ruba rusako umuntu abari karagira ku muntu mugabo ni juste kugira ngo abantu batubona cyangwa baba bakubona bamenye ko gahanze hari abantu bako barakora kandi niba akeneye ikintu yoshaka gukora kugura cyangwa kugira nibaza yababwiye muri iyo nice mugize kugenda muri ma video yanje nkora muri vlog nashizemo ibintu nkora aho nkorera n'ivyo ndandaza narabishizeho maza kubibona ibintu ndandaza byose. Yego muzo mushorere karibu vraiment muhe donc mukurikirana ivyakora antko muzoba interesse kandi urumva yerekana ibintu byinshi niba hariho donc yababwiye ko yerekana ivyo guteka yababwiye ko yerekana ivyo yagiye mu kindi gihugu mu ya ibyo gufasha mugabe ivyo uhagazemo cyane nibihe ivyo ukoreramo cyane ibyo nkora ni byose ndacanga ndabicanga vraiment byose guteka gutembera gufasha n'ibindi bintu ngira bidacaze ibintu gusa mbabona biri interesse ku bantu. Okay ngo babati kibazo ntahora nkunda kubaza kenshi bibona he muri seto yo zibageze kuri zobana amahera zoyaguye amana zoyagwiriye abaye menshi nzobana ateye imbere nzobana atanguye gukora business ndabitwara mu bindi bihugu apana bijya jewe nza nino hari ibyo nkura mu bindi bihugu bikaza mu Burundi nzoba nangwe kudukura ibyasharanga mu Burundi bitwara mu bindi bihugu. Donc ntabwo bw'ubuzima bwiza. Oya ndikumwe n'Imana byose birashoboka. Okay bon since ko ari cyo mama nakubajije ku bucanke ntoba ntabwiye abantu kugira ngo ushobora kubabwira amadusezerane tukabyose abimbagije ntajo nibagiye sinzi nkawe. Bon, je kuri jewe mbona unaga naco nibagiye atari juste kubibutsa yuko ishani yiwe ni nice money 257 hanyuma arafise iyo chaîne YouTube arakeneye support yanyu arakeneye aba subscribers arakeneye ko mu liking ibintu byiwe arakeneye ko sharing arakeneye ko mu muha bon nibatsko ni arakeneye n'abakri ego guys abantu mwiyumvira yuko abantu mwavyumvise ko ariko arababwiye kiragira yo hari abantu usanga kenshi bakunda kuvuga ngo je ibintu sitabikunda ngo ku muntu ariko ugasanga karashima umuntu abifise hanze kuko pini wiwe cyangwa wabo kubera yanga gusora amahera imwe twaho turavuga wowe ubyangira umukopini wawe mugabo hariya hanze umubona undi yakaka uriko uramuha amakompliment voilà no bikorera umukopini wawe kwanza begwe bwa nawe mumubona nawe ko arenze ahubwo nanje mvuga ngo nibabareke bon ego niwa yo bikora mugabo ntari oblige kubikora aho gusa uwo muntu nabikore nawe uko avyiyumvira arondera amahera kugira ngo donc bareke kuguma babona nje nibaza ko banabijyanka cyane kubera babona yuko amahera yose arayo musaba ariko nibaza yuko mu gihe woba usakaze kurasaba ufite nawe ivyo uri kurakora ukavyikurira ukamubwira uti agafuma kubwira ati ibintu ntibikubereye ubundi gusa nubishiremwo hamugahindura mugabo utaguma umusaba amahera basi niyo kubwira ngo ibintu ntibikubereye atanu yaguhaye gushamo ibyo bintu sasa bitakubereye je nabishizemo ko mbona ko bimbereye weye na natanu wamaye afu nambia ngo ntivyambereye acha biyo bitu okay leta franga sana ninde kutebe yo napenda
none nice iyo ufise umukopa umutipe musohokana cyangwa que ivyo ushira mu mutwe c'est pas juste pour l'impressionner ntubikora kugira umwimpressionner cyambere kwanza ni jewe donc tekeza ko hama nawe akurikire mu nyuma je ndashaka kubishiramo ugasanga yabikunze yatabikunze nawe bisigura ko aba yampaye amahera kubikoresha ego none wowe natanu washizemo okay basi peut-être niba ufite ico umariye mu buzima bwanje ndashaka kubitahura ndako bazi bisara birazimvye ibyo byakobwa ari amahera makeya guys consoma aho ni make ni 50,000 umwese washize wa consoma washize 50,000 yawe umutwe hacaza umuntu ngo no nuberewe none hamuci kuramo uci kumukonyene ndage ashaza nandi mahera kugira nawe ugende gushiramo byayo we ashaka niko bimeze ndabesha none nibyo ego umukobwa tugeza kubegwa kandi utabegwa nta muntu umwe yo kubona ifo kubegwa usa neza mu mutwe mu maso wambare neza umote ibyo byose n'amahera asa rero mu gihe uyu muntu muri kumwe ataca gufashije muri ibyo byose asushika hejuru ataca gufashije sinaza ko ngo guponda kuko aje guponda hari hanze aragenda kuba sifi abandi kuba donc sinero bivuga mu kirundi kubashima ribona ibintu nk'ibyo amajewe ucuza mponde oyabyo ntibibaho okay bon mwavyumvise rero niba nyene nari ndiko ndabwira abo bantu babona umuntu abagenda muri salon akabona umuntu yateze umutwe ararushe deja uvayo urushe baragusutse canke de perruque ukabona mu rubanza abana barateza haba hari minoti nyinshi tumira nk'iperike kuza murarabisha amaso mubivuga haba hari minoti mtama mushorera nice muze muratuma abantu donc abakopine banyu babegwa nice ndakushimiye ndabashimiye cyane namwe mwakoze cyane naryohewe yego karibu kandi rero muri BI yego murakoze cyane muri BI nimwasa kunyakura kandi nzoza niruka so ndabashimiye nanje mubandanye mudukurikirana ukaba ari inshuro ya mbere ubonye iki ubonye iyi chaîne ugende ubwize subscribe ukaba ari wakunze ibyo twakoze urikinge wongere usharinge hama ugire na commentaire merci beaucoup akaba Imana bane namwe abamuvyaye no mubanye amen